Leta y'u Rwanda yatangaje ko kuva ku itariki ya 31 z'uku kwezi kwa mbere 2022 ni ukuvuga ku musi wa mbere w'indwi iza urubibe rw'igatuna ico gihugu gihana na Uganda ruzosubira kuba nyabagendwa. Ibi biri mu rwandiko rwasohowe n'ubushikiranganji bw'imigenderanire n'ayandi makungu bw'u Rwanda ejo ku musi wa kane. Leta y'u Rwanda ivuga ko inyuma y'urugendo mu Rwanda rwa Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba, umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka za Uganda akaba n'umuhungu wa Perezida Yoweri Museveni, rwabaye ku itariki ya 22 z'uku kwezi kwa mbere. Leta y'u Rwanda yafashe nka nkama ko hari biriko birakogwa kugira ibibazo byashikirijwe n'u Rwanda bitorerwe umuti. U Rwanda ruvuga kandi ko bigaragara ko Uganda ifise ubushake bwo gukemura ibindi bibazo bigisigaye. Nk'uko biri no mu zindi mbibe, abategetsi b'u Rwanda na Uganda bazokorera hamwe mu gushira hamwe ingingo zizotuma haba uruja n'uruza rw'abantu ariko hubahirijwe ingingo zo kwirinda ikiza ca COVID-19 nk'uko urwandiko rwa leta rubivuga. Urwandiko ruvuga kandi ko leta y'u Rwanda yiyemeje kubandanya mu twigoro two gukemura ibibazo bisigaye hagati y'u Rwanda na Uganda. Ivuga kandi ko itangazo ryeje ku munsi wa kane ari ikimenyetso ciza kizofasha mu kugaruka vuba mu migenderanire myiza yaranga ivyo bihugu bibiri. Dusimbire mu